moto umewaka, moto umewaka. Kishetani kinainuka, kinaona moto. Kishetani kinainuka, kinaona tukizomele. Tunamzomea shetani. Ay 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 ay. Abagiye gukiranga, wanaenda kupona, abagiye kubohokanga, wanaenda kufunguliwa, baraza kubohoka mu izina rya Yesu. watafunguliwa kwa jina la Yesu. Yesu nawe, uyo Yesu ni jewe nawe tumukorera. Ndashobora kubona uwizera ahaguruka avuga amen. Ndashobora kubona uwizera pepera avuga amen. Ndashobora kubona abafisa agatambara bavuga amen. 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 Hallelujah. Ndashoboye kugerageza, unaweza ukajitahidi, ariko ukagira aho ugarukira. Ariko Yesu we nagerageza, arashoboye. Ukabona ugeze kuri ya seheri udashobora kuronga ibipapuro, uririmbe indirimbo tabaza Yesu. Yesu niwe Ingasongo yaradutabaye. Yesu niwe mutabazi. Yesu niwe mutabazi. Yesu niwe mutabazi. Ingoga nina tarakira Yesu haraka. Nani anampokea Yesu kati yetu? Makofi mengi zaidi kwa Bwana. Pigia Mungu makofi. Pigieni Mungu makofi wanapokuja. Bazenga. Amashimeshi kumwami Yesu. Pigieni Yesu makofi. Amashimeshi kuri Yesu. Akarurukeshi. Amashi. Hey! Oh yes. Bariko baraza biruka. Bariko baraza biruka kwakira umwami Yesu. Hey! Amashimeshi kuri Yesu. Nabari mu mihana murashobora kuza. Piga makofi zaidi. Urashobora kubandanya ukomera Imana amashi. Ducacaka shivyuma ugize neza kuza kuri Yesu. Uyu mwami uje kwakira nazo kumara amazi, nazo kureka. Mushire ibiganza hejuru cyane, mwebwe musubire mu mutima. Mwami Yesu, sema Bwana Yesu, munyumvirize imbere ko mubandana. Isikilize hajya hari abapastor, kule kuna wachungaji. Twebwe tuca tugenda Bujumbura ku wamwe. Bajya abapastor n'abakozi b'Imana bazobakurikira, ni watumishi wa Mungu watawafuatilia kugira ngo tubandanye dutera imbere mu gakiza. Vuga ngo mwami Yesu, sema Bwana Yesu, urakoze cyane. Asante sana. Uyu munsi siku ya leo urama yakajyo unanipa nafasi ko guhura nawe, ya kukutana na wewe. Mwami w'abami, mfalme wa wafalme, ndakwakiriye. Ninakupokea. Ngwino mu buzima bwanje. Ndio maisha yangu. Vuga cyane, ngwino mu buzima bwanje. Sema sana, ndio maisha yangu. Umbere umwami n'umukiza. Uniwe mfalme na mwokozi. Ndatuye n'akanwa kanje. Ninakiri na kinywa changu. Yesu Kristo. Yesu Kristo ni Imana. Ni Mungu. Ndizeye muri jewe. Ninaamini ndani yangu. Ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Mungu alimfufua mu waliokufa. Kubera ugupfa no kuzuka kwa Yesu. Kufa na kufufuka kwa Yesu. Ndatabawe. Ninaokolewa. Ndababariwe. Ninasamehewa. Vuga ngo we shetani. Sinkiru wawe. Ndaguhevye. Vuye mu vyawe. Giye kwa Yesu. Vuga Yesu. Ganza. Nyobora. Andika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo. Urikure mu gitabo cy'amahonero. Ivya kera biraheze. Byose bayabishasha. Mbayicare mu gishasha. Amen. Shiriganza hejuru ndabasengereje. Data, Baba, we commit these people to your hands. We take them and we present them to you. Jehovah El Shaddai. Umwe wese muri bo turakwinginze uzotugirira ubuntu. Igihe tuzoca mu ijuru tuzomusange ari mu babandanije. Ndasenze
inyuma yaho mu mashengero bagiye kubandanirizamu bagusange we mwungere mu bungere bagusange we mwami mu bayobora kuva uyu munsi baba bakarorero amadosiye yabo yari yananiranye yuguruke aho byari vyanse bihinduke ingeso mbi zibavemo kuva uyu munsi bacike ibikoresho vyabo bacike ibikoresho vyabo bacike ibikoresho vyabo moze kuri bake baserukira benshi datanya gora kugoma kuva kino gihe nibiye bizoza barakwitirirwa kwizina rya tutubereze ibiganza abo bari